Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka wowo ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkwipfurize kugira umunsi w'Imana mwiza no kubandanya uraroranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ndaguhaye mwiriwe. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda ndaguhaye mwiriwe neza. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse no mu gihugu kibanyi ca Tanzania mwese ndabahaye mwiriwe nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata c'ubutungane, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe ntawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umwe mu bahanuzi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza arapfunzwe yagirizwa gushurashuza umunyeshure. Uwo yafashwe ku wa 18 z'ukwicumi na rimwe 2023 aho uyu munsi mu gatondo yafatanywe n'umunyeshure yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubuhinga kw'ishure rikuru rya Kayanza ETSEC bariko barashurashura. Bagifatwa uwo mugabo co kimwe n'uwo munyeshure baciye bajanwa mu gipolisi mu gisagara ca Kayanza. Haciye iminsi mike cane uwo mukobwa yaciye arekurwa arataha nk'uko ababanyi b'umuryango wiwe bavyemeza. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Mwaro musitanteri wa komine Nyabihanga yarahagaritswe mu mabanga n'abagize inama ya komine kuri uyu wa gatanu. Gerard Nizigiyimana yagirijwe gukoresha impapuro zitemewe n'amategeko kw'izina rya komine, kunyuruza amatungo ya komine hamwe no kugaragara ko adashoboye kuyirongora. Ivyo biri mu ngingo yasohowe n'abagize inama ya komine Nyabihanga. Ikindi kivugwa kandi nuko yerekanye inyifato yohava ibangamira ubutunzi bwa komine. Abajenama bitavye iyo nama basavye ko yosubiza mu kigega ca komine amafaranga yanyuruje, atari uko ngo komine izoca yitura ubutungane. Ingingo ya 23 y'itegeko rigenga intwaro muri komine ikaba ivuga ko inyuma yo gukura icizere kuri musitanteri wa komine, abagize inama ya komine baha icegeranyo buramatari, uwo nawe agashikira umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ingingo yo guhagarika mu mabanga musitanteri isohoke. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya uri kumwe natwe. Nayo kandi ndibugushikirize iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba abadandaza bavuga ko batagiye koroherwa kuriha amatagisi. Inzu y'ubudandarizo iri mu isoko ya Makamba yahora iriha itagisi ya komine y'ibihumbi 200 ku kwezi, ubu igiye kuza irariha amafaranga ibihumbi 70 mu mafaranga y'amarundi, nk'uko biri ku biciro bishasha vyashizwe ahabona n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, ari nayo igiye kuza irarihisha izo nyubakwa. Abahora badandaza impuzu ni ukuvuga igishweka bahora bariha ibihumbi 5, ubu bagiye kuza barariha ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi. Abo badandaza bakaba bavuga ko ayo mahera bagiye kuza barariha hari menshi cane kuko hasa n'ayigwije gatatu. Bagasaba ko yogabanuka kuko ngo hari aho usanga ibutiki irimwo utuntu dukeyi tudashobora kuvamwo ayo mafaranga. Mu nama yabakoranije kw'isoko nkuru ya Makamba kuri uyu wa 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, abo badandaza basavye OBR kubagendera umuryango ku wundi bibonere ivy'umwe wese acuruza, hanyuma babone kubaha igitigiri cayo bazotanga nk'itagisi.
uwuserukira OBR i Makamba yasavye abadandaza kwandika ibibazo byose bafise hanyuma bize vyishurwe n'ibiro bikuru ku rwego rw'igihugu. Narirya havugwa abadandaza bamwe boba bamaze iminsi badakora kubera gutinya ivyo biciro, ni ukuvuga nk'abadandaza b'imuzu. Umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Makamba yabasavye kuba barakora akazi mu kurindira ko batunganirizwa muri ivyo basaba. Ese mwibaza ko hari kubera iki ibiciro vy'ibibanza vyo kudandarizamwo biguma biduzwa ibiciro? Utwandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko mu ntara ya Cibitoke abakiri bato barenga 10 basambanijwe ku nguvu mu kiringo kidashika ukwezi. Abigeme bakiri bato n'imiyabaga idashika n'imyaka 15 barasambanijwe mu makomine 3 hagize intara ya Cibitoke. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa haharurwa abasambanijwe barenga 10. Umwumvikano hagati y'imiryango y'abasambanijwe n'abakoze ubwo bubisha ndetse n'igiturire mu butungane biratuma iyo ngeso yo gusambanya abana bakiri bato ibandanya. Abatari munsi y'11 barasambanijwe muri ayo makomine 3 kuri 6 agize intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu kiringo kidashika ukwezi. Ku bw'amakuru duhabwa n'abaharanira agateka k'abana, abasambanijwe n'abana bakiri batoya bafise hagati y'imyaka 9 ndetse n'14. Ayo makuru nyene akaba avuga ko komine Bukinanyana iza imbere y'izindi zitandatu igakurikirwa na Mabayi ndetse na Murwi n'abantu 3 ndetse na 2 basambanijwe ku nguvu. Abikekwa ni imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, abimba inzahabu ndetse n'abanyonga amapikipiki canke abigisha bataye akaranga k'umwuga wabo. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu baharanira agateka k'abana. Ikibabaza abavyeyi n'amashirahamwe aharanira agateka k'umwana mu Cibitoke ni ukudahana bikikuje dosiye y'ubwo busambanyi bwibonekeza. Mu gihe yari yafatanywe itonga ariko asambanya umwana w'imyaka 14 mw'ihoteri acirirwa gupfungwa imyaka 20 n'ubutungane, imbonerakure yasohotse ibohero rikuru rya Mpimba, ni ukuvuga i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi inyuma y'umwaka umwe gusa. Uko akaba ari kumwe mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Cibitoke agaragaza umubabaro. Haraheze hafi imyaka 10 ibiturire bihabwa abacamanza hari vyinshi. Ivyo biragabanya ubwizigirwa ababuranyi bagirira ubutungane ku ngingo zifatwa mu manza zijanye n'amabafatiye ku gitsina muri rusangi no gufata abakiri bato ku nguvu ku buryo bw'umwihariko. Nk'uko umengo ntibikwiye ukumvikana hagati y'abakora ayo mabi n'imiryango y'abayakorewe birahagarikirwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bajejwe ayo mashirahamwe. Nubwo biri uko ariko bamwe mu bavyeyi ntibareka gukurikirana abasambanije abana babo mu nzego zibijejwe. Akenshi bagira ibibazo vy'uburyo canke kuronka ababafasha kuburana, canke hari igihe baterwa ubwoba bagahava baheba gukurikirana izo manza. Muri komine ya Murwi imiyabaga 2 yo mu mugambwe uri ku butegetsi bari bapfungiwe mu gasho bararekuwe ku gitsure c'indongozi z'uwo mugambwe kandi bari bafatanywe itonga bariko basambanya abana bakiri bato 2 bose bafise imyaka 13 mu ntango z'ukwezi turimwo. Uko akaba ariko bishimangirwa n'umwe mu bavyeyi afise umwana yasambanijwe ku nguvu. Umushikirizamanza wa Repubulika yegamiye sentare nkuru ya Cibitoke haremeza ko amaze kumva ayo makuru ariko akamenyesha ko hata muntu n'umwe araja kwitura ubutungane. Mu nama y'abarongoye ibisata bitandukanye hagati muri iyi ndwi, Buramatari ku ruhande rwiwe yasavye abo bakorana guhagarika burundu ingeso yo kumvikanisha izo mpande. Yahamagariye abarongoye kwitura ubutungane ku vyaha vyo gusambanywa ku nguvu. Kareme Bizoza haranagabisha uwujejwe intwaro wese ku rwego rwo hasi, abapolisi hamwe n'abakozi bo mu butungane ko ibihano bikomeye bitegekanijwe kuri bo mu gihe bazofatwa mu biturire ndetse no kumvikanisha abantu muri iyo dosiye yo gusambanya ku nguvu abakiri bato. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu.
ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi